avuga ngo yoba yarumvikanye n'umugabo uri ku butegetsi navuga ngo ni ibintu bararonse jewe nta na kimwe kinyemeza ivyo nta na kimwe noshingira kugira ngo uvuge yuko yoba yarahije yemerewe cyangwa yahawe aho ndiko ndamurengera akarimbi ivyo kandi na Gerard na mushinga amateka Gerard Ndabirabe mwenye yayivuze mukiganiro yahaye Radio France Internationale yavuze yuko nta mishikirano ingirije yabaye je nibaza yuko nkuko gwasa gatonyi navyivugiye yari yumviriye n'imyaka 5 ngira yararaje mu 10 ari hanze atirika ngira ningiremo ngira hari cyo byohindura muga bizohindura iki eko bizohindura mu buzima bwe bwo kubaho kuko uburyo ngena zobaho ngena zocungwa ngena zogendanikwa ivyo nivyo mugabo muvyerekeye amategeko muvyerekeye ivyo yaharaniye ibi bintu akoze kubwanje nibaza ko uwo biha inyungu ya mbere y'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza kuko n'abariko baravuga ati raba mu Burundi abagwanya leta barakumiriwe barakumirwa gute wa wundi nimero ya mbere mu batavuga rumwe na leta ari mu nama nshinga amateka kandi si umushinga amateka sanzwe n'umucegera ca mbere c'umukuru n'amashinga amateka Petero Nkurunziza aho kweri novuga yuko yatsinze yinjije igitsindo mugabo rero waza nibaza yuko ingingo yafashe naho kubwiwe izomuha akoyoko naho kubwiwe izotuma yisununura gato agashobora ngira no kuduga ruguru akarabanywanyi kuko n'ubyumva zo bofise nibaza yuko nk'umubanywanyi biwe naho bavuga ngo bari kwarabigisha bumvisha hari abantu benshi batangaye kandi bazoguma batangara nk'ubu cyane tumva yuko baguma baburabuzwa bafatwa bafungwa wabo wasaga tuyitwa mu namashinga amateka ivyo rero ni ibintu bishobora kuzotuma bumva nabi mbere ndatinya ko rero nshaka kumva ko kubera ivyo